batangura mu kibuga basatira muri equipe yitwa Real Madrid. Bigaragara ko kino kibazo gikomeye cyane muri equipe yitwa Real Madrid kuko kugeza muri kino gihe usivye Kylian Mbappé iyo bari nk'inshuro igira gatatu cyangwa se gatanu muri no mwaka sezitarangira isohoka rya Rodrygo rivuze muri equipe yitwa Real Madrid. Sinawe gusa no kurundi ruhande wundi munyabrazil mugenzi we mwene wabo Vinicius Junior José Pexaudo Oliveira nawe inosezo bivuze ko atari gake ko namashora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid, ariko we amakuru ni vyakavugwa ariko akanarangira twemeje ko ashobora kongereza amasezerano muri equipe, ariko we hakanana n'ikibazo gikomeye cyane nk'abakinnyi bagera kuri babiri bagomba guhekina equipe yitwa Real Madrid we na Kylian Mbappé. Ariko uyu munsi ho inkuru zajara kasa mutwe gakomeye cyane ku mugabo witwa Rodrygo goza gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid. Bivugwa ko equipe yitwa Real Madrid yiteguriye kwakira ubusabe bwose bwa equipe yari yose izana gafadika ku witwa Rodrygo goza bakaba bamutanga takazo mu kipe. Fili muri no equipe mu bijyanye n'abakinnyi basohoka uyu mwaka ndabona ari kibazo gikomeye cyane muri Real Madrid. Rodrygo sohoka agiye muri equipe yitwa Real Madrid niyo bari karagwa mu mporero z'uburyo equipe ari uno mwaka bikaba byose guno mwana muto y'imyaka 28 w'umunyabrazil wafashije ibitari bike equipe yitwa Real Madrid yogwa mu mporero. Na makuru yazindutse yandikwa n'ikinyamakuru El Chiringuito cyo mu gihugu cya Espagne aho bavuga ngo Real Madrid yoba yiteguye kudandaza Rodrygo gozi mu gihe yo bironse agafaranga gafadika cyangwa se offre ibashimisha canke babona ko yobikwiranye n'uno musore. Tuhe tugaruka ku kintu gikomeye cyane kiri muri equipe ya Real Madrid. Agera avugwa offre za Manchester City, yaravuzwe offre za Al Hilal muri Arabia Saudite, yaravuzwe offre zitandukanye, ariko umusore gwera mwakweza agaragaza ko atifuza gusohoka muri equipe ya Real Madrid ndetse naho mukiguje bamubwira ngo uriteguye guhangana na buri wese ukerekana ko ufise kibanza muri equipe ya Real Madrid. Ariko kandi Real Madrid harageze igihe nabo ubwo baravuga ati Rodrygo gozi ni umwe mu bakinnyi badakwiye gusohoka muri equipe ya Real Madrid, na cyane ko ari umwe mu bakinnyi bagiye barabwa responsibility yo gutera imipira y'imiterekano, ndavuga amakufura n'amakorne, na cyane muri equipe ya Real Madrid ivyo akabikora muri equipe ifise Vinicius, ifise Mbappé, ifise Bellingham. Ivyo bari babikoze nko kumutera intege cyangwa se nko kumwereka ngo uracafise kibanza muri equipe ya Real Madrid nubwo hoza abastari bameze gutari. Kuna mu dufate situation zihari ziri muri equipe ya Real Madrid. Mbappé ni intouchable, bamaze kuba bihindura amakufure se niwe yatera Riteye muri kariyeri yiwe. Equipe ya Real Madrid mubereye umugisha kuko mu mwanya muto cyane urumero mara ari muri equipe ya Real Madrid atareza na saison maze kwatsinda kufura zibiri, ariko na equipe ya Real Madrid ari nazo zibiri zonyine amaze gutsinda muri kariyeri yiwe. Mugabo kandi anazitsinda bivugwa ko equipe ya Real Madrid buriya itegura Mbappé uko bukene uko bwije mu gisata cyo kugira gute cyo gutera no makufura. Mugiye tuzi ko no mu gisata cyo gutera penalty hageze igihe Karo avuga ngo kuri match ya Arsenal tukaronka penalty ni Mbappé ari buyitere, bisigaye tuzobimenya hanyuma, ariko kugeza ubiraboneka ko yerashikma ni Mbappé ni Vini. Rodrygo kugira ngo azotere penalty mu kibuga ahuriyemo na Mbappé, ahuriyemo na Vini, ahuriyemo na Bellingham biracagorana. Vinicius Junior ilela intouchable mu bakinyi beza, ahubwo equipe no musi yo kipa no kuvuga ngo ko agiye kongereza amasezerano byamaze ko ari officiel ko biraza kuba annonce cyangwa se biraza kuba bimenyeshwa sezirangi, ariko ni officiel. Vinicius yaramaze kubahuza na equipe ya Real Madrid kujyana no kongereza amasezerano kuko byanacanishijemo abagiye batandukanye muri equipe ya Real Madrid. Bivuze ni yarakwiye kongereza amasezerano nabandi nabo batagomba kongeka. Bivuze ngo bimwe mu byo Real Madrid igomba kugwana navyo kwa rukongera amasezerano Vinicius navyo bisa n'ibyarangiye, ahubwo no munsi yaza kubigwana n'uburyo Vinicius agomba gukina na Mbappé tukaronka result imeze neza. Kandi abatari bake babonye igice ca kabiri ca finale ya Copa del Rey igihe equipe ya Real Madrid yari maze kuisohora uwitwa Rodrygo gozi nyuma y'igice ca mbere gusa kibi ntari bwigere mbona kuri Rodrygo gozi ubona ko match yari yamunaniye kugwego ruteye ubwo. Mugabo tugiye kuraba igice ca kabiri attack yarimo Vinicius na Mbappé yabaye nziza kuri tapi ver par rapport attack yarimo Vinicius n'uwitwa Rodrygo gozi. Bivuze ngo Madrid no munsi yisanga nyuma yo kongereza amasezerano witwa Vinicius Junior igomba kugwana n'ikibazo cy'uburyo Vinicius Junior na Mbappé bazogira gute bazokinana, bakisanga n'ubundi nimba bazokina muri style y'abataka babiri bakabona ko ibintu byo gukinja abataka batatu birimwe igifungo. Mugabo kandi hagati ya Mbappé na Vini bato basohora bagasabwa kurondera uburyo abakinyi bakina n'ubundi Rodrygo acagaruka agira gute akagwa mu morera, naco gituma
uno munsi Real Madrid igomeje kugwa mu gifungo ikisanga ibibazo ifise igomba kugwana navyo nacima muri saison izarimo n'icumenyereza n'ibindi bigiye bitandukanye na coordination y'abastar bagasanga ibibazo bishobora kuzoba byinshi ubwo rero ibibazo bishobora kuzoba byinshi bakahindukiza amaso bagasanga n'ubundi hazishobora kuzokuyongeramo ikibazo cy'uburyo bagwana nuko Mbappe na Vini bakinana n'ubundi umwana mutagaca baremera baronse offre ya prix de 100 millions mu migwi itandukanye barabiretse navyo bishobora kubaremera bikaba ibindi mugabo je n'ubundi acemeze nimba Rodrygo goza zozira abastar agomba zire desordre yabaye mu associations mu marokrite magi atandukanye kuko na la fois parce twayibonye nivyo uzanye Mbappe muri equipe ya étranger de classe mondiale mugabo du point de vue organisation équipe hari bimwe mu bigaragaza ko Mbappe atarakenewe cyane muri equipe ya Madrid yari imeze uko yari imeze mu mwaka wese ni iki kintu novuga ngo umwana yitwa Rodrygo goza ariko arazira uno muzi harabaye novuga ngo communication itameze neza hagati y'abarongozi ba Real Madrid donc tumenyereye yuko abasocios n'umugabo yitwa Perez bicara ahantu projet y'umukinyi bakayiga ku imyaka projet ya Kylian Mbappe yarizweko bihagije Vinicius ataragira inoni vafise no munsi Rodrygo ataragira inoni vafise no munsi bataronka umugabo yitwa Jude Bellingham kandi batararonka umugabo yitwa Jude Bellingham vyari koroha kubera ko Rodrygo ari capable ko gukinira 9 akagukinira 10 akagukinira impande zose mugabo ahantu nkunda kuvugira ko Mbappe yaje muri Real Madrid bitari bikenewe Mbappe n'umukinyi do classe mondiale ashika muri equipe kanaka ariko yaramaze kuza vyanka bikunda yananigwa yabitora kantu Mike avuze yaramaze kuza no kurondera solution y'ubujya abana n'abandi nico ndiko ndavuga ko equipe nayo itota apana no kurondera n'abandi kubana n'abandi Mbappe equipe yari yose yisanzemo nimba ashika bigakunda nimba ashika bikanka tugendeye kuco Mbappe ari yatweretse wowe mumenyereza wa equipe ugomba kurondera niveau Mbappe gusumba niveau y'undi mukinyi ya kandi agaca haba Rodrygo na Vini ntushobora kwitwa umumenyereza komeye udashobora gutora forme y'umukinyi wawe mwiza kwisi erega Mbappe yaramaze gutora forme yiwe ahubwo hariko haraburi kuno munsi ariko harabura cohesion hagati yawe n'abagenzi biwe ariko harabura forme za equipe bisiguye ngo Mbappe namara kuza agasanga Rodrygo Jude Vinicius Junior bari muri equipe Rodrygo n'ubundi bamwe batatu babiri bari basanganywe y'aba Vini y'aba Jude niveau yuri hanyuma yabo hakaba hinjiye umukinyi rero abasumba niveau yitwa Kylian Mbappe mugomba kuca mwiyadapta kuvyo Mbappe ashaka gusumba uko vyo mwebwe mushaka uno munsi rero Madrid yaragwanagwanye kuri Mbappe hari gihe Mbappe match zamunanira kubona ati uyu wari umwanya wo guhereza Endrick mugabo ashaka agafunga umwuga avuga toya Mbappe aragumamwo ejo canke ejo bundi Mbappe ni yatora ritme tuzoronka ba Endrick batatu canke bane erego uno munsi rero ndabona Rodrygo goza asohoka muri equipe atari kubera abaye mubi ahubwo ari kubera atari capable kuba yogwanira umwanya n'umwe muri bano bagabo babiri Vinicius Junior n'umugabo yitwa Kylian Mbappe kandi bakaba batotakaza Vini ngo basigarane Rodrygo n'ikindi kintu kica cyongera ko niki ibiharo bigaragaza ko equipe ya Real Madrid vyanga bikunda itagishoboye gukinisha abataka batatu no kuvuga ngo bawinga babiri n'umwataka nimero 9 kuko deja nta nimero 9 do formation bafise kandi siniko nabona shaka bagura nimero 9 ya ntibariko baragura nimero 9 ikindi kintu kigira kabiri buriya fata equipe zoko zikinisha abataka mwe nabo ugomba kuba ufise niburi buri abamediateur bakina do classe mondiale bagumana umupira kuko Vini please agerageza byinshi atakaza imipira myinshi Mbappe please agerageza byinshi atakaza myinshi même chose pour Bellingham même chose pour Rodrygo gozi buriya bakinyi bari talentueux bari beaucoup plus technique uko bahurira muri equipe ari benshi equipe iri expose kuri danger yo gutakaza imipira myinshi ugomba kugira rero abakinyi bari for muri equiperation nico gituma uvyibuke ko umugabo witwa Karanso tigeze kubigaruka ko akatari gake ahubwo ati ngomba kwiga uburyo nginisha bano basore banje batatu ariko kandi igihe cyose mediane itari stable vyagaragaye ko bidakunda fata muri no sezura abantu byo babyarakunze ko Madrid kina neza uzokwisanga yari ifisa abamediateur bane buri rukino bakiye kuri El Clasico yabaye reference sinzi ko mwabonye uburyo iyo tuza kwa duvise le vrai Mbappe na le vrai Vinicius bari guprofita ma espace vide menshi yarikaragaragara kwande kwa equipe ya Barcelona sinzi ko abanya ma counter attack menshi abasore bagomba kuataka equipe ya Barcelona ari babiri mugabo ukabona ngo hari uburyo Vini atabaye wa Vini tuzi ukabona ngo Mbappe nivyo yaje mugabo ntameze neza ijana kwijana ariko arakina nka Kylian Mbappe comme un grand joueur mugabo habaye gufata risk bivanye na situation bagize gute bisanzemo rero ibi byose Madrid igomba kugwana navyo unagaruka ku majambo akomeye cyane ya Rodrygo gozi imbere yuko Mbappe aza yavuze ano majambo akomeye cyane hari no benshi bagarutse ko baravuga ngo ashobora kuba yarazi ko nubundi kuzoba Madrid barazanye Mbappe bafite na Vinicius bitazoro kuko Mbappe wibuke amaze kwinjira
ukagwana n'ibintu vya Mbappe na Vini akaba yongewe amasezerano kuvuga ngo uno muzi n'indi solisi ihari kwa Madrid Mbappe na Vini barabana nimba bagomba kubana ugomba kurondera uko bagize gute uko babana ntugomba kongeramo iyindi ngorane yego iyindi ngorane yitwa Rodrygo Mbappe na Vini barabana gute ariko kandi yo nginije Mbappe na Vini na Rodrygo Bellingham inyuma yabo bigenda gute Bellingham uruvuga ngo arashobora gukina inyuma yabo bagabo babiri nawe yitwa umustar mugabo umwe agacavamo yitwa Rodrygo Gozi Rodrygo amajambo yagarutse ko yavuze ngo tout peut arriver ati vyose vyoba j'ai un contrat ici mais ndafisa amasezerano hano Muga, les années que j'ai déjà passées ici ont été un plaisir pour moi. Imyaka maze hano wabaye umunezero kuri jewe. Nimba vuze ati vyose birashobora kuba ndashobora kuvamwo ariko imyaka namaze hano wabaye umunezero kuri jewe ni kuvuga ngo ariteze ko icoba cose cyangwa ariteze ko ekipe ishobora kumutangaza ikamufatira ingingo ati yariteze mugabo rero konesa ivyo yamaze gukora kandi aravuga ati ivyo nakoze vyambereye umugisha reka rero turindire kizogira guti kizoba nubwo mfise kontra nigisigura ko umukinya afise kontra adasohoka muri ekipe twabibonye kenshi haraza off ibeze neza igukeneye ukagira gute ugasohoka rero ndabona ko numwe makinyi bari menase cyane kuko Madrid rega igihe cyose ivuza abastari bayo haravugwa n'abagabo batatu mugabo Bellingham nasigara inyuma kandi Bellingham ugiye kuraba hierarchique makuru tone misi yose isanga imbere ya Rodrygo haba mu bijyanye no kudandaza Rodrygo ari inyuma mwaba bane niwe wa nyuma haba mu bijyanye no guhekwa n'umenyereza Rodrygo ari inyuma haba mu bijyanye no guhekwa na equipe haba mu bijyanye n'ibindi bigiye bitandukanye ikintu cyonyine no musiki garuka igatuma Rodrygo ahabwa ijambo nuko abakunzi ba equipe de Madrid bibuka ko ari ikintu Rodrygo yigeze kwashikana ko ariko kandi banibuka ko Rodrygo Gozi buri mumenyereza wose mwiza yifuza gukina atotakaza Rodrygo muri equipe yiwe ikintu igomba guhitana Rodrygo twabigarutse ko nivuye abakinyi bagera kuri bane novuga ngo burufatiro muri equipe Real Madrid bana basore babiri Mbappe Vini ukongera ko umugabo witwa Jude no umwana Rodrygo nyene Real Madrid nta processes nimwe hari yerekana yuko bagomba kugura nimero 9 baraza muri systeme ya bane babiri kandi bano shaka ni Rodrygo yo haguma muri bane babiri Rodrygo aratakaza umwanya vyanka bikunda Arda Gura zotegereza uzoronka umwanya muri bane babiri bisiguye iki Rodrygo Madrid nikiri capable ko bakinisha muri nimero 9 ntawigira Mbappe muteretse ku 9 ntacaguha Vini muteretse ku 9 ntacaguha yaba Vini yaba Mbappe muhinduye ukamujana iburyo kundwi nta nakimwe baguha mugabo Rodrygo ari capable kuba yokina kundwi ku 9 ku 11 ariko equipe ntimugirira icizere kubera ko umusaruro batangiye bari muri trio d'attaque bari batatu udashemeye mwabo batatu rero bimaze ko bidashemeye uzungurukije amaso uza gusanga ufisi uruvugiro ruto canke ijambo rito muri equipe umwana yitwa Rodrygo Gozi ariko par contre nk'abantu bakurikirana football Rodrygo Gozi muri no season numwe mu bakinyi ba Real Madrid bafashije equipe ibintu bitari bike mugabo ari kugaragaje no kwinjira in deep Rodrygo n'umukinyi muzima lo point zose n'umukinyi muzima ari inyuma ya ari inyuma mugabo biragoye ariko kwibwa ko atakaza umukinyi amatiere ya technique ntuzomunganya na Vini icubuze muri Vini citwa kumubitero ucukirondera muri Mbappe icubuze citwa organisation no kwitangira equipe ucukirondera muri Jude Bellingham bivuze ngo muri Rodrygo Gozi urashobora kurondera yo gucenga urashobora kurondera yo gutsinda urashobora kurondera organisation byinshi bishoboka mugabo nta point iri bien précis tuvuga ngo ikiri cyo Rodrygo asumba Mbappe cyo tumatandukanya nkuko kuntu tuvuga ngo Mbappe azotsinda Vinicius azokwekaraza buri equipe mu no gucenga anari mu buryo va mu iyi ni elema imwe mu maelema abakenewe muri equipe elema nka Rodrygo Gozi ni elema ibikenewe muri equipe itari elema gutakaza attention n'umukinya ari capable ko gukinira poste zine akazikina neza atagasembwa ubona nimba uvunikisha Vini ku 11 mu mwana araho kipa nta kibazo nimba uvunikisha Mbappe ariko akina nimero 9 Rodrygo akina na 9 gusumba Kylian Mbappe mugabo kundwa meze neza n'umwana akina nimero 10 ukabona yuko nta kibazo gihari mugabo wibuke ko Madrid mu vyo iri kirakora irashobora gusora witwa Rodrygo pour éviter ico kintu citwa pressure kuri ko Rodrygo no munsi sinibaza kwaza kwa muri Real Madrid ari ndiye ko Mbappe cyangwa Vinicius bavunika canke baruha biragoye abafana ntibazobikwemerera nawe ubwiwe niyo vyemera na kilo mukinyi do profile yo kwitwa umuramplasa kuko nimba wisanga afise kuja muri equipe rero akaharunga ikibanza akanaba no mustar rega wanashima none nimba wisanga uzokinisha Vinicius n'umugabo yitwa Mbappe hakugwana na pressure yo kurondera ikibanza Rodrygo bigasubira gufa A0 vomye gwane n'abafana bakwagiriza ko wasohoye Rodrygo nkuko wasohoye Sergio Ramos ariko kubaka bishasha erego no musabafana ba Madrid bari bagiye ko Sergio Ramos yasohotse muri Madrid nabi
kuko inyuma yuko asohotse twarabonye Militao twarabonye Araja twarabonye Rodrygo n'abandi kandi bafite Ligue des Champions ibiri nyuma y'isohoka giwe erega barabyibagiye mugabo no muzi ya Sergio Ramos ari dufate nk'ino kanyene abafana bazidoga n'abandi babe frustré ko Rodrygo asohotse mugabo inyuma y'imyaka ibiri Madrid ivize Ligue des Champions ivize Mbappé cyangwa Vini bari capable yo gutwara Ballon d'Or Rodrygo azaba bari bagiye ko bagize gute ariko ni ikintu gishobora kuzokora ku bafana ba Real Madrid ku mitima ni sohoka rya Rodrygo goze dufata akararo nkuba kacenjira muri equipe ya Manchester City ni equipe buri mwaka iraza muri Champions League ni equipe buri mwaka heze imyaka igera kuri 4 bama bahura na Real Madrid sindi siko Madrid yahura na Rodrygo ari muri Manchester City ya Pep Guardiola ngo umwana borohere ico ni kimwe rero kigaruka igatusha ku mitima y'abafana ndetse na staff indani muri rusanga akavuga ati burya twahomvye erema yari ikenewe wibuka no munsi kwa Guardiola bari capable kuba bogura abakinyi bose bipfuza Guardiola no mumenyereza mwiza tuzi ngo umuhaye abakinyi misezo iza guhera abakinyi yarabagize abo bari ibaza rero ngo no munsi Rodrygo umutunganye n'umugabo witwa Marmoush utakaje De Bruyne umuhereze nimero 10 umwana fata yo ponye nwigarukane kwa Pep Guardiola erega Pep Guardiola yidogeye ko yari kwe Julian Alvarez ariko no munsi biroroshe ko yari kwe Julian Alvarez hakaguma mu gitutu cy'umugabo witwa Erling Brotherland kuko no munsi agatwara Premier League cyangwa gasubira kugarukana kuri gwagwego yari ariko abakunzi ba equipe ya Man City nibazibuka ko City atakaje talent oya mugabo no munsi ari frustration bazoriko ni kimwe twavuga ejo hazari kuri Carlo Ancelotti igihe yari katwara ibikombe byibagije abakunzi ba Real Madrid ko hari faizi muri equipe byari bagije abantu ko equipe itagiye ku isoko ariko no muzi kwera ko habaye ibitagenze neza muri equipe igeze zo branche bose bahagurutse nuno muzi kwa City abantu barabona ngo Pep Guardiola yakoze ikosa kurekura Alvarez mugana we yaravuze ati je umukindo class mondial nka Alvarez sino mu promet umwanya uhoraho mfise Erling Brotherland kandi birumvikana namenyereza natwe nk'abamenyesha makuru sinibaza ko uno munsi wo lansa intambara cyangwa se utanguza urugamba hagati ya Erling Brotherland na Julian Alvarez ngo akigwanira umwanya umuhataka ni mumutumye ibitsindo Erling Brotherland ari incomparable mu batakano uvuga ngo uno munsi bahari bakrijene wo kubakira ko projet ku nimero 9 ni Haaland abandi bagakurikira none uramugwanisha gute na Alvarez mugabo Alvarez nawe stage de classe mondiale ugurije prix de 80 millions harimo amabonus n'ibindi bigiye bitandukanye ariko Pablo ukineye buri equipe yose Barcelona ya Muronde Real Madrid yigeze kwumvise muri Vizera ati two Madrid ya Muronde ibona ko navuga ngo ndabuze ibikombe by'ukuri bivuze ngo nawe yagiye muri Atletico Madrid aziko ari equipe izomushigana ku bindi ku rwego rwo kwitwa umukinyi de classe mondiale ahatanira ibihembo mpuzamakungu n'abandi bakinyi mugabo no muzi dufata karo none Pepe yikuye ko pressure Pepe yari kweko pressure muri na Madrid nivyo ashobora gutora solution kutariko ariko kandi hariho pressure bagomba kwevita Madrid igatora solution Mbappé na Vinicius cohesion ikaba bakagaruka gutwara ibikombe naho uzibuka ko Rodrygo yasohotse mugabo n'ubundi ukakina sezo wari kuye Rodrygo kaburi ibikombe abantu bose bazendukiza amaso bavuga ati Madrid mwarakoze ikosa kurekura witwa Rodrygo gozi mugabo jewe ico mbona vyanga bikunda ni azomenyereza mushasha point ya mbere igomba kuba bagomba kuba exploiter n'ugukina umupira kuwererekanya ariko kandi uwerekanya bubaka ibintu bigize gute bifashe kugira ngo bizofate ti doit éviter des ordres ziri muri equipe ya Real Madrid zo des ordres ni Mbappé na Vinicius mugabo kandi abo baca batuma tubona umenga Rodrygo yobigwamo acha kwa Rodrygo atabaye mwiza individuellement equipe ni muheka nk'ukiye ka mwiza individuellement Rodrygo nta mwaka atazo mwiza individuellement mugabo bwiza ugiye kubukompara individuellement mugabo yitwa Rodrygo goes individuellement mugabo yitwa Vinicius Junior individuellement mugabo yitwa Kylian Mbappé ugiye kubakompara ivyo umwe wese yatanze ku giti ciwe Vinicius Junior nzo musabe bitsindo kandi wona Jaka n'ibitsindo niyo bimusaba arariska kuzoheza seza afise ibitsindo byinshi gusumba Rodrygo mugabo Kylian Mbappé c'est un vrai buteur ni warondera performance individuelle Mbappé azoba mwiza ko basomvya kubera yatsinze bisigwe ngo Rodrygo nta performance nimwe individuelle afise izomuvugira igatuma equipe ya Real Madrid yo mugumana bisiguye hagaze kumurekura umugabo yitwa Perez acha pansha ko byano bagabo babiri Kylian Mbappé na Vini ni ndafatiye runini equipe tugira nje Rodrygo guha kasanga Rodrygo arasohotse adasohotse kubera ari mu bijo surinye performance individuelle za Rodrygo ziramuvugira ko yokinira Real Madrid mugabo uno munsi Rodrygo arasohoka muri equipe kubera intunganyo mbi ziyirimo yego nuko rero bimeze reka mu kanya gato tuhite tugaruka tuninjira ku bindi bigiye bitandukanye tumaze kuba tubategurira kuno umugoroba